wanje ni Kristo. Abakunzi b'amahoro. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishirahamwe TWR Radio mu Burundi ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Turabahaye ikaze mwese muriko muraba kino kiganiro c'abakunzi b'amahoro aho nizera ko muri benshi muriko muragikurikirana. Ni ikiganiro kihari ku bwanyu kugira ngo kidihe umuco ku matema atandukanye umuntu yiyumvira mu buzima bwiwe, gitange inzira cereka abantu itimbiro c'Imana ku buzima bwabo. Rero uno munsi turafise umutumire aza kutubwira kubijanye n'ijwi ry'ubuvugishwa. Turamaze gukora ikiganiro kuri iryo jwi ry'ubuvugishwa nyene, mugabo turabandanije kandi. Rero nashaka ndamuha akanya yidondore ariko adukurikirana. Ndabaramukije amahoro y'Imana mwese muko madukurikirana. Nitwa Manirakiza Onesphore, nkaba ndumwe mu bungere b'ishengero rya Shama Temple muri paruwasi yo muri Muha. Murakoze cyane. Mwiganiro cyambere twakoranye mwatubwiye en general ceco ijwi ry'ubuvugishwa. Turavuga nceco umuvugishwa gute umuntu yamenye ubuvugishwa kuri bucetara ukuri. Muravuga kandi ni buhe buryo butandukanye abantu bashobora kumva Imana ivugana nabo. Umuntu ashaka tudugire ngaho onye tuvugane kuri bino bibazo abantu bakunda kwibaza kenshi mu buzima bwabo. Nashaka mpere hano hantu mushobora kuduha itandukaniro ry'umuvugishwa umusezerano rya kera n'umuvugishwa umusezerano rishasha. Murakoze. Umuvugishwa umusezerano rya kera na umuvugishwa umusezerano rishasha ubwabe mpere kuko basa. Bose bavugishwa n'Imana. Bose bavugishwa n'Imana nayo ntihinduka. Ni yamana nyene. Iyo umusezerano rya kera niyo umusezerano rishasha niyo nyene iyo Mana nyene ni imwe. Hanyuma abumvugishwa mu isezerano rishasha akorera mu gihe kidasa n'ico umusezerano rya kera. Kuko akorera mu gihe ijambo ry'Imana ryanditswe kandi ryaheze, byahishuriwe ubuvugishwa canke ivyanditswe ivy'Imana yagomba ko abantu bamenya byaranditswe byaraheze. We rero ntariko aravuga ibintu bizoba bindi canke twovuga ko ari bishasha turindire binyuranye n'ivyanditswe. Uwo musezerano rishasha rero arafise akarimbi antarengwa nubwo nubundi yari agafise, ntitwari dufise aho tubirabira aho dusuzumira ko yarenze nuko atarenze. Mugo muri isezerano rishasha we warafise ahantu musuzumira atarenga, nuko hariho Bibiliya. Abantu agira bwire nabo barimo muhemu w'Imana. Aba mu isezerano rya kera nta muhemu w'Imana bari bafise muri bo, aba muri bo Bibiliya bako yabaza ko kabushungwe. Wo mu isezerano rishasha ari imbere y'abantu nabo nyene muhemu w'Imana ari muri bo, bashobora guserangura ko ivyo ariko aravuga ari byo canke atari byo. Bakagira n'ivyanditswe baza guserangura nka babandi Beroya yuko ivyavuze bihuranye n'ijambo ry'Imana canke bidahuje n'ijambo ry'Imana. Je novuga ko ari bamwe mugabo ibihe bariko barakoreramo si bimwe. Kubera iki? Kubera mu isezerano rishasha Imana yavuganye natwe biciye umwana wayo, biciye no muri mpemu wayo aba muri twebwe, biciye no mu vyanditswe vyera dufise. Ivyo mu isezerano rya kera ayo mahigwe canke ivyo vyemezo nta vyari bihari. Yego. Murakoze cyane kuduha uwo muco kubijanye n'itandukaniro hagati y'umvugisho mu rya kera n'umvugisho mu rishasha. Tutugiye ngaho nyene turana mu rishasha hari ingabire yo kuvugishwa, hakaba nibango ry'umuvugishwa. Mbega ho muduha iyo tandukaniro? Ego, tandukaniro niryo cyo kuvuga kubera iyo tuvuze ingabire tukavuga nibango, itandukaniro kimwe n'umutwaro, ikindi ni ubushobozi Imana gushira ko mu gihe kanaka bakagukoresha ikintu kanaka. Sinzi ko wumva. Iyo bavuga mu kigiri charismata ingabire, abandi babisigura mu bahinga b'ijambo ry'Imana bango n'ukuboko kwamwe muyera kugenda genda. Iyo abantu bakoranye kukabakorako, kukabashoboza gukora ikintu batari bashoboye mu nguvu zabo, mu mpano zabo. Bamwe bakavuga mu ndimi, bandi bagasengera abagwayi bigaca bihera, undi munsi akabasengera ntibakire. Nova yuko ni bushobozi bwa mwemwe bwamugendereye buhagaragara mu ngabire ya charismata, mugasi ibindi biguma ngaho umwanya wose. Itandukaniro ryavyo nuko ibango ryoryo n'umutwaro Imana gushiramo, n'umwitwarariko Imana gushiramo. Abavugishwa rero umwitwarariko bafise no gusenga,
no gusenga barondera mu nyanga z'Imana. Abajya abantu bumva bito bavugishwa turiko turabasuzuma iyo turiko turarera ingabire ikintu cyambere dusuzuma nuko ari umuntu asenga. Hanyuma nuko arota yariko asenga habwa amajambo n'Imana yiwe canke y'abandi. Mugabo hanini twiye kubiraba uwo muntu usanga ari umuntu imbere ya byose mu mitwaro afise mu bimuraje ishinga no kuba imbere y'Imana. Mu gihe intumwa mu biburaje ishinga ari kwiyumvira ivyiyumviro no gutegura imigambi yakazoza. Umwigisha mu biburaje ishinga ari ko abantu bamenye ukuri akama muri Bibiliya. Muvuga butumwa mu biburaje ishinga ari kuba mu banyavyaha nuko abanyavyaha bomenye ubutumwa bwiza. Umuvugisha kimuraje ishinga no kwingingira abantu no kwingingira ishengero no kuba imbere y'Imana hanyuma ingaruka zavyo bikaba yuko Imana yishura imitwaro yiwe kamubwira ikintu ivugaye nawe. Sinzi ko atahuye rero ingabire ishika ku muntu usanga afite imwe zibiri zitatu zine n'umutwaro cyangwa mwitwarariko ayo twita ibango. Yego. Mbega hoho ndumva ko ari ikintu gikomeye cyane kugira ibango y'ubuvugishwa mu ishengero uwo mutwaro uhari. Mbega hoho iyo ishengero litakaje ijwi ry'ubuvugishwa ingaruka zibitiye. Biragoye ko novuga mu majambo yumvikana ingaruka z'uko kukengera twarasomye mu gihano gaheruka ngo mu Bitesalonike ba mbere 5:19 ntimukazimye mpwemo ntimugakengera ingabire byo bavugishwa musuzume muri byose mugumye vyiza habambura amajambo meza kubivuga kuko nakaga kuko ishengero litagiha akanya Imana ngo ivugane naryo litacumviriza Imana muri bwa buryo butandukanye twavuga. Bamwe bavuga nk'abakomunika nk'abatangaza ivy'Imana ivuganye nabo, bamwe berekwa bagaca bivuga, bamwe baronka ijambo Imana karizana mu rugabo byo butandukanye. Litakironka Imana ngo ivugane nabo. Ni byabihe wumva abantu basubira inyuma. Ni byabihe wumva abantu barongorwa n'ivyimviro vyabo. Ni byabihe Imana itabikiri kirarongora abantu. Bagenda mu migenzo bakarongorwa n'ubwenge hanyuma bigateba bikabata ku amazi. Ibi bintu turimo by'agakiza ni vy'imwemo. Kristo niwe nyene ishengero niwe arirongoye nabungere b'amashengero dukwiye guca bugufi tukibuka ko turi vyegera canke abakorana na Kristo mu gicengero rongowe nawe mu gihe tutacumva icyo ariko aravugana naryo biciye mu ijambo nivyo kandi biciye no mu bundi buryo bwose agomvye kuko Imana niyo yihitamwo uburyo agomba kuvugana nayo. Birashika igihe abantu bakava mu burongozi bw'Imana bakaja kuri naho ni ishengero riva mu mpemu riva mu burongozi bw'Imana rija mu ntege nke intambara zikaza bagatangura kuja mu vyaha nibindi kuko uwari kubaremesha kubagabisha ntagihabwa ijambo uwari kubaremesha ntariko aravuga mu buryo bumwe canke mu bundi. Ego rero nakaga gakomeye cyane. Usomye mu gitabo cya 2 c'ingoma igice cya 20 ku murongo wa 20 nyene umva ivyo ijambo ry'Imana ngaho rivuga dore ku 18 maze Yehoshafati yunamika amaso akubita inkoro hasi n'abayuda bose n'abayerusalemu barunama bashika hasi imbere y'Uhoraho baramusenga maze abarebo mu Bakohati nabo mu Bakora bava hasi ngo batazi Uhoraho Imana y'Abisirayeli bavuga ijwi rirenga cyane. Bukeye bwaho barazinduka bafata inzira ngo baje mu bugaragwa bw'Itekowa bagitangura kugenda Yehoshafati ahagarara ngaho aravuga ati ni mu ntega amatwi yemwe abayuda namwe ababi Yerusalemu mwizere Uhoraho Imana yanyu mubone gukomera mwizere n'abavugishwa nawe mubone gutsinda. Ndakureye amajambo mwizere Uhoraho mubone gukomera mugabo mwizere n'ivyo Imana iko ravuga mubone gutsinda. Ni gute umuntu yobandanya urugendo rwe rukaruranirwa agashika mu vyo amuhamagara Imana akaba nkuko Imana igomba nivyo byita gutsinda atazi icyo Imana iko ravuga atareka ngo Imana abari murongora ku munsi ku mwaka mu buzima bwiwe andi kuvuga giti cy'umuntu umwe. Ni gute ishengero ryobaho namanda bivuga ngo Imana igomba kurongora ishengero mugabo kenshi na kenshi inama irirukana Imana. Nabo bavuga ngo hari inama haba Imana rimwe na rimwe inama irirukana Imana kuvuga iki n'igihe abantu bagomba kwivyibiro vyabo n'imigambi yabo aba ari ivyo birongora abantu ishengero imigwi ntibigere biyumvira icyo Imana yiko iravuga. Nuva yuko baba bafashe ingingo yuko Imana bayikuramwo inama aba ariyo irongora abantu. Imana igomba ko irongora abantu biciye mu nama nivyo bisaba ko abantu bumviriza Imana. Ibihe byose bisubira nyuma. Ibihe byose ubona ishengero rigwa mu gapati rikanka ko ritera imbere. Ubuzima bw'imwemo bugasubira inyuma. Ni gihe mpema dahabwa uburenganzira. Abari ngaho mugabo barafata ingingo runamwe kanaka barafata ingingo ko rutumviriza Imana. Yego. Mbere bamwe bakavuga ati uvugishijwe arimo abadayimoni.
mbere bakanabatoteza rimwe na rimwe baba bahisemo kutumviriza Imana kandi ubwo banse kumviriza Imana baje batanga kwirongora imyaka bazomara biharuye naho n'amasaga asubira inyuma imigwi y'abantu asubira inyuma nta kindi kiba cyahindutse nuko uburongozi bw'Imana baba bwimye ikibanza. None dufate turi ngaho nyene iyo abisirayeli batumvira ijwi Mose yaje kubabwira ko Imana ishaka kwava mu gihugu ca Egiputa baje aho Imana bashaka mbega ntona ko kabara kaga mba wewe uranyunganiye no kuba yuko iyo batumvira ngo bave muri Egiputa Imana yakurindira iki urundi runganwe ruzokumva kuko Imana yo ntiyo bihevye kuko yari ifite umugambi ko bazogaruka mugabo go runganwe gogo rwabarusho rwabarunaniwe niko nubu bimeze ivyo Imana yasezana igihugu cacu birahagaze mu gikibazo kihari nuruherunganwe witeguriye kugendera muri vyo si ubwo ari go gose nurunganwe gwemera kwizigira Imana kandi ukumviriza n'ivyo iri kwiravuga amavugisho kugira ngo runesha rero iyo rutabonetse Imana aberetse ikintu kiranga no kwihangana twe turihuta n'imyaka iyo ntihuta n'imyaka irari kukorunganwa rukagira ante rugahera nkuko rwarunganwa nka kuyizera rwo mu bugaragwa igihe bare bageze kwinjira bakanga kwinjira mu gihugu cy'isezerano yaruretse ngo ruhere mu bugaragwa imyaka ingahe 40 Imana rero ikintu kirihanga ca mbere irihangana urunganwa rwase kumviriza Imana irarureka rugaherengetera abantu bango bega Imana iri hehe iri ngaho baranze kuyumvira irindiriye kugo runganwa rutumvira ruhera n'uburongozi bwabo ruhera hanyuma hazoze urundi runganwa rugirane rondera Imana nayiba yagiye ibirindiriye umuntu ayumviriza mpagaze ku rugi ndaramukije umuntu niyumvije ujyanja kugurura ndinjiriwe dusangire Imana igumidodora muri burunganwe mbega muri teguriye ko njana namwe mbega ivyo navuze muri teguye ko mu bigenderamo ikarinda ko ari umuntu avuga ati ndavyumvise batuguruye urwo rungano rurarengana ikazana urundi runganwe rero Imana yo ntiyeba umugambi wayo ariko igihe wari kubako kirahinduka yego ndabona Yosefu atanga insiguro y'indoto ya Farao gutyo nkabona igihugu cyose kirindwa mbese n'ibindi bihugu ndabona Daniel umwami abona ikiganza cyo kirandika agasaba usigura tubona Daniel atanga indoto agatanga n'insiguro mbega ko mbona abo bakozi b'Imana bakorana n'abami batwara ijwi ryabo rikavuga igihugu karindwa n'abantu bakarindwa mbega uno munsi ijwi ry'uvugishwa yo hari ifite uruharungana gute mu gihugu urakoze cyane mbega ijwi ry'uvugishwa mu gihugu ryokora gute ryo bari ifite uruharungana gute baje ikibazo kiza gose cyane ibihugu biri mu isi ubwa mbere twanze bitandukanye n'Abisirayeli kuko Abisirayeli bari basanzwe bazwi ko ari igihugu cyubatswe n'Imana kandi cyuhoraho hariho rero ibintu biza gutandukana mugare ibintu bidahinduka ikidahinduka nuko ibihugu byose ari ivy'Imana kandi uko Imana isuburenganza kuvugana n'abami bose kandi abayemereye kugendana nk'uko igomba baba bayizera cyangwa batayizera irabagenderera mbere abami bamwe n'abakoresha batanayize nuko Kuro yahagurutse agakiza ivyo Imana yarasezeranye yari yanamuvuze atarabaho Kuro Yesaya yaramuvugishijweko araza akora nk'ivyo Imana yari yamubwiye arungika Abisirayeli kubaka ingoro y'Imana rero ijwi ry'ubuvugishwa mu gihugu uko rivuga ni ukuwe je novuga inzira zibiri cyangwa zitatu iya mbere ni gihe abantu abarongozi b'imwemu bari mu gihugu ndiko mvuga abarongozi amashengero abakozi b'Imana igihe babajijwe igihe bahanujwe igihe baronsi bakwe yuganira n'abaganza mvuze abaganza mvuze mustanteri mvuze umukuru w'umutumba mvuze umushikiranganje inzego zitandukanye hakaba kajyo kumubwira icyo wumva Imana ikuravuga ingingo nziza yofata uko ndamugira iyo nama nisunze icyo Bibiliya ivuga nisunze icyo mu mutima Imana yashizemwo canke icyo Bibiliya ivuga mbangize icyo cy'ubuvugishwa nigihe cyose turonka kajyo kugugira inama abafata ingingo tukabagira inama twisunze icyo baciza hari muri Bibiliya ibintu byinshi byerekeye ingene abantu kwiye kuganza neza ingene ubutungane bwoba kutajya imfuvyi n'abapfakazi byinshi akajyo kose umuntu w'Imana ronka akaganira n'ubuganza n'ufata ingingo ati ibintu Imana igomba byari ibi nitwabikora tuzoronka umugisha uyu n'uyu abagize icyo kibuvugishwa ubwo n'uburyo bwa mbere nibwo benshi bagomba kwihutira guherako mpora numva baja kuvugana n'abategetsi bajana ivyo Imana yavuganye nabo ariko uburyo bwa kabiri bukomeye cyane nigihe ishengero ryigisha abantu baryo bakabaho ubuzima bubaha Imana mwisi tubaha Imana
igihe ishengero ry'Imana ririko rirarira neza abakristo bakagendera mu kuri kw'Imana hanyuma uri mu rudandazwa akanka gutanga iturire bamubaza ati wabikuye hehe niko ijambo ry'Imana ritubwira nagikice kw'isengero iryo ni ivyo buvugishwa mu rudandazwa umwarimu akavuga ati nsinja hamwe nabonona abana jewe ndumurezi yubaha Imana uwo muntu ahagaze akanka kwivanga n'abandi iryo ni ijwi ry'ubuvugishwa novanga iyi ndero dutanga mu nsiguro ya misi yose kw'isengero ubu buzima buhindutse abakristo bakwiye kubamwo mu buzima bwa misi yose n'ijwi ry'ubuvugishwa nibwo buryo rero tuvugisha novanga iyumvire yaba abakristo bose mu Burundi bagenda mu vy'Imana igomba bagomba guhimbara Imana mu butungane bakaba bariyo mu rudandaza bakaba bariyo mu buzima bwa leta ku nzego zitandukanye bakaba bariyo amakosa n'ivyaha no kurengera uburenganzira bw'abantu byoca bigabanuka kubera iki ishengero riba ryavanze riba ryakosoye riciye mu bantu ryareze icyo ngomba guhanura abarongozi b'amashengero banyumviza ngaha Imana ntiduhamagaye ngo twandike umukuru w'igihugu ngo gira ibi n'ibi oya Imana ntiduhamagaye ngo tugende gusaba umubonano nubwo byaba bikenewe oya Imana duhamagaye tubeho ubuzima buhindutse twigisha abantu bacu kubaho ubuzima buhindutse tubigishe kwihanganira amagorwa igihe bahagaze mu kuri abandi batavyumva bakabadindiza icyo gihe tuba tugize iby'ubuvugishwa iyo nkuru iramenyekana ingingo zigafatwa ati yamara hari abantu banka kugendera mu vyaha mugabo sinase yuko hari nabi Imana izohamagara ati genda mubwire umuntu kanaka ariko kenshi je nkunda gukunda iyo umuntu kanaka umutware ari wagutumyeko kujya Yosefu siwe yabwiye mwami ngo ngomanje gukurotorera baramutumyeko turabona ko henshi Daniel siwe yarasavye ati ntimutwice gihe kimwe yarasavye ati ntimutwice ntimwice incabwenge nimugene mu sabire nje gusenga yabikoze mu bwenge rero ndabona harimwo kubikora nabi kubera kutaregwa kw'ingabire ugasanga abantu n'ico yari yatumwe n'Imana ntiyagishikirije oya kukibwira yego none ndavye nk'abakozi b'Imana umusanga rya kera nkarabana no musi nk'aba Graham canke abandi bose aho indongozi zabasaba impanuro z'ukuntu ibintu byogenda kandi bikagenda neza mbega nk'aba Graham canke abandi nibiki bisabwa kugira umuntu agere kuri urwo rugezo aho ashaka kwizegwa mu vyerekeye gufata ingingo dijanye n'ibihugu nivyo Graham yagiriwe amahirwe ku bana n'abaperezida barenga 5 bo muri Amerika no ku muhanuzi wabo unyumve neza nawe wayivuze siwe yabarondera baramuhamagara kubera icyo kibazo mbajije n'igiki cyambere n'ubwenge bagaragaza mbega n'umuntu afise ubwenge muganiriye wumva yuko wava ukuramo ikintu cyo kumurikira iyo ngabire y'ubwenge rero butahura abaganza bugatahura abari mu nzego zitandukanye ivyo barimwo bibaza ngo bose barabuhawe oya iyo ni ngabire y'ubwenge Imana iba yahaye uwo mukozi w'Imana bamumenya gute bamumenya bumvise ibyo avuga bamumenya baravye ingene abayeho mu buzima bwa misi yose bamumenya baravye abo ahura nabo cya kabiri ni intahe kuba abantu b'intahe umutegetsi nashaka kwikwegera ngo aganire n'umuntu atumvise ko intahe yiwe ari y'ukuri ari imvuga kuri atamena ibanga yahawe atagenda arararaza ubuzima bwiwe bushinga intahe kuko kugira ngo umuntu aguhanuze abaguhaye ijambo kandi abakwiyugururiye abahindutse w'intege nk'imbere yawe none wo kwiyugururira wari we wese wiyugururira umuntu intahe yiwe yamaze kurama yamaze kurama iramishwa ni iki n'ingene akora ivyo akora n'ingene arongoye ahari ndagera kuba ari Bertrand mu Burundi turafite ikibazo kinini cyane kuko amashengero yacu ari mw'induru amashengero yacu arimwo gupfa amafaranga arimwo gupfa uburongozi arimwo kutubahiriza ivyo twavuganye mu burongozi ninde murongozi w'igihugu yo kwegera umuntu iwe vyamunaniye mwaje kumuvugishwa kamurangira kugira ngo turanka abantu be nabo Bertrand nuvuga yuko iyo ndongozi yo mwikomine kanaka iramamara bakamenya ko hari urutonde arababara abantu bose ari n'ubwenge hamwe baravuga ati ndakeneye kuganira n'ujya muntu hari ibanga riri muri we rero ninge nakura mu burongozi bwiwe nibaza ko n'ubu bariho ntibivugirwa hejuru n'ivyo muga hari gihe akura gose bikamenyekana n'aba bakora n'abaperezida batandukanye cyo nkundira abantu babo nk'aba Daniel
ikiyekana ko atana vya politika barimo n'abantu bahagarara mu kibanza cy'umuntu w'Imana ntibajyanwe n'ivya politike akamenya gutandukanya ati ndaza kuvuga nk'umuntu w'Imana kandi ntibandondeye nk'umunyepolitike bandondeye nk'umuntu w'Imana kandi baraza kugira icyo babikoze ko nahabo kubikurikirana cyo gituma Daniel akora n'abame bashika 2 cyangwa 3 nabirikira hamakorana n'abademokrate n'abarepublicain uko bagenda barakurana nuvuga ngo n'umuntu mu vya politike ataho yegamiye nawe yegamiye bamurondera ku ijambo kubw'iryo jambo yahawe n'Imana autorité twita autorité morale ububasha bw'imwemu n'ubuvyeyi bwa bose rero kenshi aho bitugorera biratugora kuba muri iryo bakwe benshi baronke bakwe bagashika imbere y'abaganza aho kugumana bwa bushinga ntahe bwatuma bamumenya agaca butakaza aho hantu nyene yaherewe ibakwe dutegeza kugumana ubwo bushinga ntahe bwa bundi bwatuma kwiyumvira nibwo buzotuma ubandanya ubikora yego kuva umuntu bakumva ko ata muntu urwanya bakatuma ko ata ruhande na rumwe wegamiye kuba bayineza ya bose kandi uba bayineza wa bose nta numwe yo mugicamo amwagiriza cyangwa amahoro abantu rero bakatorosha ashabiye akomeye gose nega mukozi w'Imana dusa nabugiye kurangiza kino kiganiro mushobora kutubwira ibintu bituma ijwi ry'ubuvugishwa ritumvikana mu gihugu ego ijwi ry'ubuvugishwa mu gihugu gituma ritumvikana aho bahari imvo nyinshi imvo ya mbere yoba ihari nuko ishengero ryoba ryarataye intahe gutakaza intahe no kuvuga iki igihe uburyo tubayeho mu burongozi bw'amashengero igihe uburyo tubayeho nk'abakristo mu buzima bwa misi yose bariko baratwitegereza batacifuza kumera nkatwe batakidukengurukira batakibona yuko twebwe icyo dutandukanye nabo mbega ivyo cyo kubabwira tubakanga nibiki bavuga ati nabo nyine bameze nka twebwe icyo gihe n'amajambo tuvuga ntawe yumva niho wa mushinwa yacu umugani yavuze ngo inyifato yawe iriko iravuza urwamo ku buryo indero umwana atayumva ndagisubiremo inyifato yawe iriko iravuza urwamo ku buryo umwana indero ukuramuha ntayumva mu by'ukuri ntibikunda ko mu gihugu ijwi ry'ubuvugisha ryumvikana abakristo bivanga abakristo babayeho nk'abandi nabo bavuga iby'ukuri baca bononegwa na ya ntahe mbi ya bene data muri rusange ego icyo ni cyambere icya kabiri igituma ijwi ry'ubuvugishwa ryo bari ritumvikana cyane mu gihugu ni gihe abafisi yo ngabire batavyigenzamwo neza kandi satani abikora atera ishengero ngo rizazanirwe n'ubuvugishwa acazana abavugishwa b'inyuma benshi akazana babandi bigenera amajambo benshi ku buryo n'uvuga ivy'ukuri bavuga ati nawe nyene ameze nk'abandi ntawomenya ivy'ukuri n'ibitari ivy'ukuri iyo ni ubuhinga umukenyero wa satani yamye akoresha kuva kera bavyita mu gihe nyamazuru piratage kwigana igihe Mose na Aroni bafashe inkoni yabo igahinduka inzoka abanyamareba ba Farao bace bashira hasi inkoni zabo zihinduka inzoka rurabo rudubi barayobegwa iyigitangaza ni yamareba Imana ishimwe ko ya Mose na Aroni yacimira zijya zindi rero iyo satani yabonye abantu b'Imana bahagurutse acahagurutsa abandi bameze nkabo ari kataribo kugira ngo abobo ntibumvirizwe haba hakeneye igihe cy'uko Imana igendera ishengero hakabikanguro ku buryo abantu batinya Imana ntibasubire kwigendera ivy'Imana kuko ari igihe Imana igendera ishengero igitinyiro kikaza abari muri vyo ataribo bagahunga bagatabakomoka ariko hakiri ngaho biratuma abantu batumva ijwi ry'Imana cya gatatu inyigisho kurera abakristo ndero rukristo iyo abakristo batarizwe neza ngo bibuke ko ari byarimwe ivyabona vya Kristo mwisi bagendere ubukristo minsi yose cyakindi cyambere kiba haca habi ntahitariyo hanyuma rero nabonye n'amashengero asubira inyuma kanka yuko abantu bavugishwa ntavuge n'ukundi bo bigenza naje sinshigikiye ko abantu bavugira rimwe nk'ubusimbira hamwe mugabo none ni gute waronse ikintu ahabwa n'Imana akizana tukagisuzuma icyukuri tuhakikoresha nk'uko Imana ivuze ibitari byo tukakosora wabivuze abantu rero bahanka kugira aho kigoro kukuja mu ngorane zo kumenya ivy'ukuri n'ibitari kuri bakaca bazimya byose nivyo rero biratuma uburongozi bw'ishengero bugwanya ijwi ry'Imana kubera bwanza aho kigoro ko kurobanura ibihuye n'ibidahuye ego mu kurangiza turangiza kino kiganiro ikibazo ca nyuma ndumva ko ari ibintu biryoshe wome ngo twobandanya kuko n'ibintu byagutse gose cyane nihe mpanuro wumva wotanga uje n'ishengero ry'u Burundi igihugu cy'u Burundi kubijanye n'ijwi ry'ubuvugishwa urakoze cyane nagomba
mpanura abo dusangiye agakiza n'urugendo turi muri kino gihugu nk'ivyabona vya Kristo kandi biciye mu mvugo zacu no mu nyifato ya misi yose Imana iragomba kwiyereka abarundi rero iryo jwi ry'ubuvugishwa rikwiye gukora numva turi ngaha kugira ngo Burundi bumenye Imana yihishurira abarundi izo bihishurira mu buryo tubayeho hanyuma uburyo tubayeho kuko duhinduwe n'ijambo ry'Imana buzoduha akaryo ko kuvuga mu buzima bw'abantu haba mu gutanga ijambo Imana iduhaye cyangwa mu kubigisha ijambo ry'Imana n'uburyo butandukanye nagomba rero twibuke ivyo turabe neza igihe cyose tutariko tugena nko Imana igomba tutariko turaba ubuzima buhindutse nakarishengero rya mbere gitangura gitwa baba ngo ni babantu bafise ukundi kuntu babayeho igihe tutarefise ukundi kuntu tubayeho dutandukanye n'abisi ijwi ryacu ry'ubuvugishwa ntirizokumvikana kiri cyambere cya kabiri novuga nti turakwiye gusenga muri twebwe Imana igahagurutsa abantu bijambo bintahe bitugwako bahanuzwa kugira ngo vy'ukuri ukuri n'ubwenge bw'Imana buganze ibihugu buganza amahanga kandi buri muri Bibiliya ntibugume mu ishengero ntibugume muri twebwe bushikira bugagenewe abaganza abaturongoye aha bakunze gustandukanye n'izindi rero nico no hanura ntitutinye kuvuga ico gukora ico twahamagariwe ariko kandi ntitujane nago ngo tujyanwe n'inyigisho z'ibinyoma canke abavugishwa b'ibinyoma kuko bazokwama bariho na cyane cyane bagomba gucuvya ngo abantu ntibizigira ivy'ukuri bazazanirwa kubera ibindi bintu vyaje hanyuma batakaze ibakwe yo gukorana n'Imana mu rugendo rwabo yego murakoze cyane turabashimiye cyane kunyisha umujije gutanga kubijanye n'ijwi ry'ubuvugishwa mu gihugu rero ndizera ko tuzobana n'indi biganiro kugira ngo mwagurira abantu bashobore gutahura mu buryo bwagutse cyane mbega ico gihe niyo cagera gamukozi w'Imana murashobora kuzobana natwe urabizi yuko jewe Imana ikintije amagara n'uburyo bwo kuba muri kino gisagara nzokwama ndabitaba igihe cyose umuntu yakamo twabivuganye neza murakoze cyane turashimiye cyane nabo bose ko araba kino kiganiro abakunzi b'amahoro ndizera ko mwatahuye byinshi kubijanye n'ijwi ry'ubuvugishwa mu gihugu murumva kandi bikomeye cyane bisaba ibintu bitandukanye mugabo hamwe na Kristo zose birashoboka rero murakoze cyane mwana mugira ibihe byiza niwe mwami w'amahoro niwe hora rumwisigi Ico cari ikiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe TWR Radio mu Burundi ifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 387 199 iyo telefone urashobora no kwitwandikirako kuri WhatsApp mu masaha y'akazi urashobora kudutelefona kuri 22 24 26 57 tukaba tukwikebanuye naho ubutaha